C'est pas toi le chef. Bariko barafilima. Ntimuri sérieux namwe reka tufate umuserieux natwe. Okay. Bakunzi baje imbere ubu rero tugiye tubasigurire ico Primark cari ico na promotion exceptionnelle tubazaniye. Cyane ngira ivyo tugira tubazaniye ko Primark ngira abatayizisi nibaki. Ivyo uvuze nivyo ariko rero promotion ni gute? Promotion ni ibintu bikomeye cyane kuko twabihebeye kurara ku kazi kubera abakunzi dutange natwe bumviriza ukuboko kwa Primark. Rero kuri 500,000 babwira ivyo baronka. Ego 500,000 uronka plan nziza cyane, uronka ibijenda génie civile byose, ama devis, ama structure, note de calcul, urumva ni ibintu bizima cyane gose. Abona bari hehe? Abona bari Bujumbura. Abona bari Bujumbura, ko ufise parcelle yawe kuri 500,000 uronka ivyo byose. Abari ruguru nabo ni gute? Ari ruguru nabo nyene twabibagiye. Mbere ruguru ni hehe? Ruguru. Uva he? Nje Bujumbura. Shawu bibururi. No, atari Bujumbura, hanze y'Ubujumbura ni 300,000 avec 300,000 ni. Naho twita ma province. Abari mu ma province za Gitega, za Ruyigi, za Cankuzo, za hehe kuri 300,000 uronka ama plan meza akozwe ku buhinga bwa none, uronka n'ibijena génie civile, ibyo twita les notes de calcul, les devis estimatifs. N'ibindi byinshi cyane gose. Pause gatoya. Banza mutwidondore. Nitwa Ninahaza Jerry Chris. Nitwa Niragira Alikane, nkaba ndi directeur général adjoint entreprise. Primark niki? Primark ni ishirahamwe rijejwe gutunganya ibicapo vy'inzu n'ivyigwa. Ibicapo n'ivyigwa vy'inzu. Primark ni ikigo umuntu arondera imbere yuko ikoloni ya mbere ishingwa kuri terra. Hajya mwatanguye gukora ryari? Primark yatangujwe na Ninahaza Jerry Chris kiva kwiga ibijanye na architecture mu gihugu c'Ubwongereza. Kuki mbega mwahise n'izina Primark urumva ko prime urumva ni ikintu ni premier twifuza kuba numero 1 muri construction na architecture z'u Burundi. Hoba hariho amashuri mwize ajanye n'ivyo mukora canke no kubikunda gusa? Oya, nagize architecture je mu Bwongereza, urumva non seulement ndabikunda ngao kandi naravyigiye. Amahera menshi mumaze kunguka nangahe? Amahera menshi tumaze kunguka, sinshaka ko ninava ngaha hagira umbaza icupa, nibaze ko nzobikubwira. Sinzi no inda kubaza comptable. Mbega abakiriya cible banyu ni bande? Abakiriya cible bacu ni umurundi wese canke n'umunyamahanga yipfuza kugira inyubakwa nziza. Mu gukora plan imwe y'inyubakwa bibatwara umwanya ungana gute? Biravana na plan ingene ingana, hari izishobora gushika no ku mezi 3. Mugabo nk'inzu zisanzwe birashobora no gufata indwi canke imisi biravana. Mbega hari uruhara mwoba mufise mu iterambere ry'umukenyezi w'umurundi kazi? Turaterera ibitari bike kuko mw'ishirahamwe ryacu abakenyezi barimo kandi mwana shima ni nabo badupanga ku kazi, nibo bafise les postes clés zo gutuma dufonctiona ku munsi. Turimwo mu mashirahamwe ahanira agateka k'umukenyezi na cyane muri domaine ya menstruation, aho kenshi nk'amashuri yaratangure Primark izogura amacotex canke les produits menstruels niko tuzita kugira ngo ishobore kuzitanga ku mashuri atandukanye mu ntara za ruguru. Turafasha cyane itambere ry'umukenyezi. Mu byo mukora byose ntibirashika ngo mwihende rimwe gusa musange mwakoze ivy'umukiriya atabasabye. Bon oya, kubera non seulement umukiriya tuvugana umwanya utari muto imbere yuko dukora, mugabo kandi araza no ku kazi ashaka ivyo duhindura tukabihindura, urumva ntibishika kenshi. Umwe mu bakozi banyu bishitse agahura n'isanganya ari ku chantier bica bigenda gute? Umukozi ahuye n'isanganya ari ku chantier, ikintu cyambere kiba nuko abakozi bacu bose bari formé na Croix-Rouge y'u Burundi mu byo twita les premiers secours. Ucambere ari kuri terrain aronka les premiers soins imbere y'ukajanwa kwa muganga. Hama muri ya ntumbere yo korohereza umukozi wa Primark
abakozi bacu bose bari assuré barafise assurance maladie aho ashobora kuja kwivuza ku ivuriro ryose rimwegereye atangwa n'imwe afise. Hari agafarambu mwamukuramwo mu byo mukora? Neza cyane ngira waravye inyubako dukoreramwo n'ukuntu hasa ucibona ko ifaranga ritabuze. Iyo bishitse ntimuhurize ku cimviro kimwe hajya muca mu bigenza gute? Nabo dukora naca muri equipe nibisanzwe kuko akazi kacu dukora amagora atandukanye kandi nivyo vyiza wanashima hariho terme vyitwa mu congereza vyita crits kandi ni vyiza cyane plan zose turazikritika imbere ko zisohoka donc c'est bon. Ama marché yanyu muyakura hehe? Ama marché tuyakura ahanyene mu gihugu cacu c'u Burundi nuvuga ko turasohoka ntitwicara uri muri domaine yacu ntiwicara urazunguruka igisagara cyose Uburundi bwose kugira ngo ushobore kubona ahari parcelles zitubatse ukabarikiriza uti mbega irya parcelle niyo kwande nuvuga yuko ama marché tuyakura aha hose hashoboka. Mu myaka 5 iri imbere mwibona hehe? Mu myaka 5 twibona nk'ishirahamwe rya mbere mu Burundi mugabo kandi yubakwa rikora ivyo dukora mugabo kandi ririko rirakora no muri suheje. Hari abantu bashi cyane gose bakunda kuvuga yuko akazi mukora katoroshe, mbega byo bari ivyo? Akazi dukora ni koroshe kuko nakazi gasaba ivyumviro nukuvuga turakoresha umutwe cyane gose hama kurondera ama marché aba client ni ikintu kitoroshe naco nyene akazi dukora ni koroshe kuko nko gucapa nk'abacapa ba architect ni kenshi barara no kwijoro bari kwarondera solution. Kuwo babarondera mwoba muherereye amajahe? Primark iri kwibarabara rya Gitwa kera 28 Novembre ubugitwa mwezi gisabo ku nimero 47 hama ni kugira ngo abariko baraturaba kuri iki kinyamakuru imbere bamenye neza na neza hariho inyubakwa izwi cyane y'igihugu isanzwe ibamwo nyakubahwa ucegera c'umukuru w'igihugu aha birarabana kandi kukabara kinjira kuri Regidezo. Plan yambere muri nyinshi mumaze gukora mwishimira ni yahe? Marché yambere novuga yuko ari Présidence bien évidemment kubera ari inzu naho ntazoba nkiharira abuzukuru n'abuzukuruza bazovuga ati ya ni papa yayikoze canke ni entreprise Primark yayikoze donc novuga ko ari Présidence. Akajambo kugwaruka rw'u Burundi. Iyi message nobaha nuko vy'ukuri ufise impano kanaka wese ayikoreshe kandi tumenye kudekuvra amatana yacu amatumaze kuyadekuvra duce vy'ukuri tuja ku murimo. Nobabwira ko bitoroshe kuko hariho ababona umuntu akaca bagira amayulizo ngo kujya ngo byaroroshe kubera ibi nabijya mugabo ntivyoroshe namwe bwe muri ko muratubaza ibibazo ndazi ko mutorohewe mu byo muko murakora urumva nobasaba yuko aho muzoza hoshe muzoza muramfasha gutera kano kamo ko bitoroshe mugabo ntiduhagarike tugume tugwana kugira ngo dushobore kuvamo ikintu.